Shalom, mu kanya gato muga mukurikirana intahe zo ku musi wa gatatu muhezagirwe. Shalom, hama nanje mfashe aka kanya ngo shima Imana mvuge ivy'Imana yankoreye biciye muri Kanguka. Shima Imana ivyo nigiyeyo, ivyo naboneyeyo vyinshi. Ego hama jewe ndi umurundi aba mu Faransa kuva muri 2022. Naje nkikizwa ntivyaciye ivyo muri Kanguka mugabo nje maze gushika ino hari ukuntu tugiye kw'ishure tugiye ahandi umwe wese yaba afise ama écouteurs agenda arimviriza ivyiwe. Rero nkuko nari narahevye kumviriza ibindi bintu navuga ati numviriza indirimbo z'Imana, ariko Kanguka nari ndayizi naho ntayikurikira neza. Nari ndayizi biciye ku muvyeyi wanje rimwe yaza arayumviriza. Hama niho naza rero ndateresharije application Kanguka muri telefone nari ndayizi. Hama ntangura kuza ndayumviriza kuva ku wa mbere iminsi yose nsohotse muhira nkayishiramwo, naza gushika kw'ishure yaheze nayumvirije. Hama jewe ico gihe nkiza nari ngwaye amatwi, naragira ubwoba aho minsi yose nakoresha ama écouteurs kuko rimwe vyarambabaza ahandi bikagabanuka kandi bikagira iki, ariko mu kumviriza iyo Kanguka mu kuza ndafata ayo matwi sinovuga kenshi yaravuga ngo abagwaye amatwi barakize, sinovuga ngo narigeze mbona ikimenyetso mugabo nagiye kwisanga vyarakize, narakize kera ntazi ryari nakize ntazi iki, ariko ubu ama écouteurs atangorane namwe antera byose bigenda neza. Ego hama ikindi naho nkuko nababwiye jewe natanguye n'ukuri kuyumviriza neza maze gukizwa. Kanguka rero narayikuriyeemwo hari amajambo menshi ntarinzi wica ugasoma ijambo ry'Imana ukumva nyene ntacyo rikubwiye umengo ukumva ntacyo utahuye, ariko muri Kanguka nahigiye ibindi vyinshi ntarinzi, ibintu tudasanga mu masengero aho dusengera, ibintu tutumva. Hari inyigisho nyinshi cyane muri Kanguka twigirayo tudasanga novuga aho dusengera mu mashengero. Rero nukuri je ndashima Imana ivyo Kanguka yanyigishije ni vyinshi, ndagira umunezero umwe udasanzwe hamwe ntashobora no gusigurira uwundi muntu uwo munezero mfise. Ariko je ndiko ndagenda, iyo ndi ku kazi, iyo ndi kw'ishuri, aho ndi hose nkumva umunezero urandenze ntazi icotuma ngira n'uwo munezero. Rero ndashima muri Kanguka pe. Hama naratashe mu Burundi muri 2024 ndataha, hama maze kugaruka nagarutse ndi paralize muri côté gauche ya visage. Hama maze kugaruka naragiye kwa muganga, ntibatora neza ivyo ari vyo, ntibabibona neza. Hama fata muri Kanguka ndaza ndasenga. Hama yaza aravuga ati hari umuntu ari paralize yakire gukira nkakira. Hama ico gihe hari nivuje ari mu kw'icenda bampa rendez-vous yo kuzogira ama examen muri Novembre, le 5 Novembre. Nagiye kugira iyo examen narakize ata trace nimwe mfise, atangorane nimwe. Iyo examen yego barayingirira, ndaja muri scanner basanga ngo ni nere yobazi, ngo ntibazi icatumye ihindukira canke iki, mugabo narakize neza atangorane nimwe byose ubu bimeze neza. Ndashima Imana kuko ico gihe sinashobora kugara ijisho ngira kiretse ndyamye, naho sinabimenye uko vyagenze, no kuvuga vyarangora, vyari ibintu nyene bibishe niko novuga. Sinababara n'ahantu na hato, sinagira iki, mugabo vyari bibishe kuko sinashobora guhindukiza muri côté gauche ya visage. Rero ndashima Imana ivyo vy'Imana yankoreye, ndashima ndetse ivyo nakize aho nagiye nkirira muri Kanguka, n'izindi ngwara n'izindi nyinshi. Narabohotse ku bintu vyinshi bitari vyo, ingeso zibi. Nukuri ndashima Imana nta handi nkora umunezero atari iyo ndiko ndakurikirana Kanguka, iyo ndiko ndakurikirana inyigisho, haba zirya nyigisho zo ku munsi, haba zirya nyigisho za samedi canke dimanche, zirya zimara isaha. Nagiriwe n'ubuntu nkaba numva igifaransa n'ikirundi, rero ndazumviriza zose nkumva birandyohera ndazikurikira ari zose, kuko mbafise umunezero udasanzwe, mba numva nyene atakindi kintu nokurikira. Rero Imana ihezagire Kristo, Imana ihezagire umufasha wiwe, ihezagire aba intercesseur bose, ihezagire abafasha muri Kanguka, abumviriza nukuri n'abatanga intahe. Imana mwese bahezagire, n'ababandanya bumviriza, Imana izobakorera ibitangaza. Mubandanye mumviriza, namwe mubandanye mufata. Yesu ahabwe icubahiro.
Shalom, baje kusuza bene data mu izina rya Yesu. Jano nshima Imana ubw'ineza yangiriye. Hari igihe kigeze kugera kera nyiga, narwaye uduheri umubiri wose, ndarwara ndishimagura nyiri ku ishuri. Abana bakajya bambwira ati utwo tuntu urwaye n'udukize, bitinda nkavuga tuntu dusanzwe asanga ari amazi y'ikigo. Murabizi abana bakiga ukuntu baba bameze. Nihagararaho, none igihe kigeze njya kwivuza ku bitaro by'ishuri. Barambwira utu tuntu ndwaye ntabwo tuzi uburyo twatuvura, ariko cyazijyana no miti uzakira, uzagenda utunywa bizagenda byumuka dushira. Ndabyumva, ndadufata ndatujyana, imiti nkajya nyinywa. Igihe kiragera noneho abaprefe ku kigo cyacu n'abaprefete barambwira ati taha utatwanduza n'abandi, ugasanga bibaye indwara ku kigo cyose. Ndataha ngera mu rugo, mama arandeba arambwira ati umwana wanjye urakira, tujya kwa muganga bampa imiti yo kwiga nkajya nisiga. Mama icyo gihe yaraze kanguka akambwira ati akajya nicara turi gusangira, akambwira ati ibikorwa bira muri kanguka ni byinshi mwana wanjye, uzasuze wiyumvire nawe nahe zo muri kanguka. Najya nicara, mama akaba ari kumva nicaye iruhande rwe nkaba ndi kumva inahe, najya numva ibitangaza bibera muri kanguka, nangira kugira ukwizera. Ndavuga Mana, aho bakijije wose, bakijije indwara zigiye zitandukanye, nanjye Mana uranyiza. Nanyuze tuno tuntu nta bubasha tumfiteho, niwe wandemye, ngira kwizera. Umunsi wo ku wa gatandatu mu gitondo nari ndyamye mu cyumba, numva nshaka gusenga. Ndabyuka nicara imbere y'igitanda kuko nari ndambiwe kurwara uduheri. Najyaga ku zuba tukandya tumbangamira. Abandi bari ku ishuri, njye ndi mu rugo ndwaye uduheri. Najya numva amasomo ari kuncika, numva ibintu byinshi biri kumbabaza. Nicaye ndapfukama ndasenga. Byari ku wa gatandatu, mama araza arambwira ati umva zino nahe ugire kwizera undi usengane na Chris. Ndicara numva inahe, nzumvana na mama, turapfuka imbere y'igitanda turasenga, twumva inahe turasenga. Mana tugira ukwizera. None Chris agera mu mwanya wo gusenga. Wagera mu mwanya wo gusenga no kwizera kwinshi, turakomeza turapfukama. Chris arasenga akajya agenda avuga abantu bagiye babohoka. Numva avuze ngo hari umwana wipfukamye imbere y'igitanda urwaye uduheri. Yavuze abana babiri barwaye uduheri. Ndavuga Mana, nanjye muri abo bana ndimo mwana, ndagushima kubwo unyijije. Nagize ukwizera, ndavuga ngo uwo muntu ni njyewe, uwo mwana ni njyewe urwaye uduheri, ndakize mu izina rya Yesu. Ako kanya ntangira gushima Imana, ndashima Imana ko nkize, ndayishima. Niyo mpamvu nshinze ino nahe nubwo natinze, ariko Mana umbabarire, ariko mva ko ngushimye kubw'ibitangaza wankoreye. Ndagushima ko waranyijije uduheri icyo gihe. Nkomeza no gushima Imana kubw'ibitangaza yankoreye. Nashoje kwiga nsoza neza, mbona amanota meza. Nasengeye muri kanguka ngira ukwizera. Aho nabaga ndi ku ishuri nakomezaga gusenga, Imana iranyumva impa amanota meza. Mbe ko nishimye, ndashima kubw'ibitangaza yakoreye mama. Ni byinshi mama yagiye muri kanguka, aho ni byinshi. Mama yarapfukamaga agasengera muri kanguka, niho yakiriye. Bigiye bagafite ikibazo yazaga gusengera muri kanguka. Imana yabanye nawe. Mana mve ko tugushimye, ndagushima kubw'ibitangaza wankoreye. Kuva nkivuka kugeza kuri ino saha nibyo uzankorera, ndabigushimiye mwana. Ndagushima kubwa buri kimwe Mana, mve ko ngushimiye. Murakoze bene data muri kanguka, ari nako nshimira Chris nabo bafatanyije uyu murimo wo gukorera Imana. Imana ibongera imbaraga, ibahe umugisha utagabanyije mu izina rya Yesu. Shalom. Nashimye nanjye ndi umudamu, nkaba ndi mu bihugu by'Abarabu. Iyo nshika mu bihugu by'Abarabu ni nk'umudayimoni wamfashe. Kuba ni mu Burundi noza amasaha neza sinamena, ariko ngeze nugeje ikintu cyaje kimeneka, nugeje isahani yakimeneka, nkibaza none nk'iyinyatse gute irameneka. Umubwo Mana ingorane gusa nizo zinkurikiye nini. Rero nca nsenga mbwira Mana nkorera nanjye itangaza ibintu bimvuye kubyo kumamena
guhanagura ibintu by'abantu naho noba nza ndoza amasaha ndayafata mvuga aya ntameneka ubwo nyene naca mbona inyiyatsi ikakimeneka rero ndiganira umugenzi wanje kuri telefone arambwira urabise kanguka ndamubwira ati kanguka yoyo n'ibiki nshindukira audio yakanguka numva ndabikunze ndavuga nca ndamubwira umukozi Imana yasenga kweri numva rero naguma numviriza intahe z'abantu bakize naguma numviriza ibitangaza ndavuga Imana nanjye ndizeye ko nanjye uzobinkorera uwundi munsi rero nza mbona mabuja wanje nzanike isahani yakiyima ntarayikora ngomba ndayikore ubwo nyine kirameneka arantuka aravuga rero wowe uzoheza imyaka yawe umeneye inzu yanje yose ndavuga ubwo nyine ndakura umutima ndavuga Mana nyereke nanje uwo munsi nyine hari kuwa gatandatu nca ndafata amayekuteri nca ncomeka mu telefone y'iwanje nambara umupira ku mutima w'umvuga Mana mbohora Mana nkorako Mana mbohora Mana nkorako nanje wowe wamukorera ko abandi umukozi Imana ariko arasenga umwe wese afate aho agwaye utazawugwaye ufate ku mutima nubwo ntovuga ingwara yawe wowe wizere gusa Imana irakurembera nanjye nagumye nizeye ndavuga Mana ndazi ko nanjye uno munsi urangendera nanjye uno munsi n'iwanje urangendera nanjye uza kunkoraho uwo munsi nyari mw'ijoro ngiye kuryama rero agatiro nyine kamfashe nkishikaho ndyama yo kamfashe nza mbona inzoka mu maboko no ku maguru ndavuga Mana nyereke inzoka ivuye ubwo nca ndakanguka ndazitoroshi ndaraba aho ndyamye sinayibona ndaba mu maboko kubera iyo nzoka nabonye yari nzinze mu maboko yanje no mu maguru bari bayizinze baje bafatanye amaboko no mu maguru ndasubira ndatora itsiro agatiro nyine kantwaye nsubira mbona ya nzoka nyine yirabura izinze ku maguru no mu maboko ndavuga Mana mbohora Mana nyereke ndashaka ndakubona Imana ya Aburahamu Imana ya Isaka na Yakobo ndashaka ndakubona ubwo nyine nkivuga uko nza mbona ya nzoka iracagagurika ari umuntu azanye umengo azanye umupanga arayicagaguye mu maboko no mu maguru iracagagurika ubwo nyinshi nza mbona amaboko yanjye aratandukanye n'amaguru byose bice biba neza ndi mu ndoto nca umubiri umengo mvuye ahantu amaboko arangya nguma mvuga Mana urakoze kumbohora ubwo nca ndakanguka kandi ndavuga Mana urakoze kumbohora bukeye mu gatondo numvise amaboko umengo n'umuntu yari abafashe imigozi araboha rwose araboha numva ububabare bumwe budasanzwe ndavuga Mana urakoze kumbohora mbe ya ndoto narose niyo Mana urakoze kumbohora none ndashima Imana cyane yarambohoye ubu rero sigaye nkora ndoza amasahani ikintu cyose nkozeho ikimeneka ndashima Imana cyane n'ukuri ikindi ngomba nshima Imana nawe uranja mu mihango nkababara cyane nkababara n'ukuri numva umengo ngomba mpfe ngiye mu mihango nyine amosozi yacyakoroka narababara nkakora akazi ariko ndiko ndababara ariko ndashima Imana naho nyene nafashe muri kanguka ncafata intahe ndumviriza numva intahe y'umukobwa naho nyene yahora aja mu mihango akababara ndavuga Mana nanjye ndashaka unkoreko Mana ndashaka unkoreko uwo munsi nyene mw'ijoro ndyamye nza mbona uruntu rw'urudayimoni rwari rumfashe mu kibuno rurandekuye ubwo nyene rugomba rumfate mw'izosi ndavuga Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka fasha Mana ya Aburahamu Mana ya Isaka mfasha ruca rurandekura ruca rugenda ruvuga ngo uyu mubiri ngo se we niwe yatubwiye tumwinjiremo ngo kuva akiri muto none yatwirukanye ngo turagiye n'ijwi ry'abantu b'abadamu numva ijwi ry'abantu b'abadamu bukeye mu gatondo numvise ngo ndumva ibizunguzungu byinshi numva ngomba kudawa ndamererwa nabi ndasaba umuti mpamvu cyangwa arambwira none twari kwa muganga ndambwira oya acambwira ngo basi ngo genda uryame
ngiye kuryama nca ndugurura nca ndumviriza Kanguka. Ndumviriza Kanguka yaheze yasanze nyene nca ndafata mu mutwe ndabwira Mana ndashakamo imbaraga n'ukuri umpe inguvu. Ubwo nyene ndaryama nyene mbyutse naca numva byose byaheze, ubu sigaye njya mu mihango simbabara, ubu meze neza cyane. Kandi ikindi ngomba nshimira Imana, nahora ndota indoto mbi nyene, ndota abantu bapfuye, abantu bacu bapfuye turwana nabo, ngwana n'abantu bapfuye nyene. Naco ndagishima Imana yarambohoye, Imana yaraciye uwo mugozi Imana yasenze avuga ngo abantu bose barota nabi, barota abantu bapfuye umugozi ndawuciye. Basha nanje naracakiye ndavuga ni jewe basha gusinkirota nabi. Kandi nahora ndota abantu kenshi kuva nkiri muto, nahora mbona abantu baza kunsambanya mw'ijoro, ariko ubu ndashima Imana byose byaraheze, ibyo sindoto mbi sinkizirota, ubu ndaryama amahoro. Kandi ikindi naco ngomba nshimira Imana, kandi ngomba nshimira Imana yarankuye kumbe nari mfise ibintu by'ibikoko mu nda, sinamenye ko iyo Mana urakoze. Imana yarambohoye, yarankuyemo ibintu by'ibikoko. Nawe uragenda nkumva mu nda yanje iraremereye umengo n'amabuye. Uva nkiri muto numva nyene umengo n'amabuye, ndabikurana nyene. Ubu mfise imyaka 33 ndabikurana nyene. Ariko umunsi umwe kuwa gatandatu umukozi w'Imana ariko arasenga, ndafata mu nda ndavuga Mana none ndanje kuguma ndemera ibiki. Umukozi w'Imana yaguma avuga ngo nimufata bumbabara nanje hanifatisha ku nda nyene. Naguma mvuga Mana mbohora, isengesho ryanje ryose naguma mvuga Mana mbohora, Mana mbohora, wowe bikorera abandi nanje ndaziko nanje wowe nkuye kwiyanzoka mu maboko, wankura kurya mudemoni wari umfashe ku mugongo mu kibuno. Mana ndazi mu nda yanje biri mu nda yanje byose urabikuramo Mana, ndazi ko ushoboye. Ubwo nyene nkifashe nari nicaye nyene ku ntebe, agatiro karamfata nza mbona ibintu ndiko ndadawa nza mbona ibintu bimvamo mu nda, biva mu nda, ibintu by'ibikoko, birya bikoko utora tubona muri televiziyo bigenda bigufasha bikagufata nyene bikakunyunyuza amaraso. Nivyo nabona ndiko ndadawa nkabona umuntu ari imbere yanje biva ko bimufata ndabuguma. Naho agatiro kamfashe nyene bambwiye, umubosi wanje yari yambwiye ngo ngende gufungura sinzi ko agatiro kamfashe cyama nyene ku ntebe. Mbona ibintu ndiko ndadawa ndashidutse nsa sise nguma kudawa nca ndasohoka hanze. Ababosi wanje barambaza wowe ni biki? Ndavuga oya ngoma nje muri toilette. Uragwaye? Ndabwira oya singwaye. Ndagenda muri toilette ndadawa ibintu by'ibizi ndawa. Ubwo nyene mpetse kudabona cyo numva akantu k'akayaga gaciye mu nda ngo umuntu akorofye. Nukuri ndashima Imana cyane, nukuri Imana yarambohoye. Umubiri wanje wari uzingiwe n'amadayimoni menshi. Kuba umenyeye Kanguka nahawe n'uwo mugenzi wanje. Imana yarankoreye ibitangaza byinshi. Ikindi ngomba nshimira Imana, umusaza wanje nawe nyene yarafashwe ari mu Burundi ngo mu Maranukio, umusaza aragwaye. Umunsi wo kuwa gatandatu umukozi w'Imana acavuga ngo agiye mu karuhuko, acavuga ariko arasenga ari umunsi wa gatandatu, aravuga ari umuryango inkomo y'urupfu ikagenda navuga yo uwo ni jewe, kubera umuryango wacu ubasha ahoraza ifu nyene zitunguranye. Ndavuga uwo ni jewe, ndafata ndabwira Mana mukoreko umusaza wanje. Rero ibintu byose je mbona bica biza mu ndoto, nza mbona umusaza wanje nyene Imana iramukijije, nza mbona ndiko ndafata ngo ikintu cy'ikigo namushyira ku matwi, ndavuga ngo uyu ni Kanguka umviriza nyene. Ndashima Imana n'ukuri Imana yarabinkoreye. Umusaza wanje arakomeye, nanje n'ukuri Imana yarambohoye. Ubu meze neza, umubiri wanje umeze neza, nta kibazo mfise, ibintu byose Imana yarambohoye n'ukuri. Ubu n'ukuri ababosi kare ntitwahuza n'ababosi, ubu turahuza, ubu meze neza n'ukuri. Imana iheze umukozi w'Imana Kristo yaje hageze.
rero Imana yamurungitse ngo dutabare twebwe twari turushe, ati nari ndushe n'ayo madayimoni sinanzi ibinzingiye mu mubiri wanje, nawe uranja mu masengesho bakangira amadeliverance nkavuga na kino bangiriye amadeliverance menshi, ndavuga Imana yarambohoye n'ukuri, kumbe simenye ko hari ibindi byari binyegeje. Imana imuhezagire cyane, ihezagire umuryango wiwe kandi abamwumvise intahe yanjye Imana ibahezagire, iraho ibakuye naho ibashikanye, Imana ihezagire abapatenere bakanguka, kandi inyigisho z'umukozi w'Imana ndazumviriza, uwo Mana uhabwe icyubahiro. Nayo yanjye yariyo cano. Shalom, nanje ndi mwene data, ndangwa no gushima Imana, nzangwa no gushima Imana, ubwo Imana yakoreye umuvyeyi wanje, Imana yankoreye. Ndashima Imana kuba yarakirije umuvyeyi wanje, yarafashwe afatwa vyimbinda, afatwa yumva atamerewe neza mu mubiri. Je akambwira ati mwana wanje, burya rero je numva nguma mererwa nabi, ndambwira mama na kimwe birahera. Ariko uko umwanya wahera niko yumva nyene atamerewe neza, nkamaze n'urwaye gute, akambwira ngo jewe ngo numva ngo indangi gume mvyimbana. Ndavuga none nibiki, kubera je ntabwo ndi hafi ya mama, ndi kure yiwe, ndi muri Oman. None ntumva nyene amajwi abiri, nkumva umenga nomubwira ngo agende mu bintu vy'ikirundi, intumva irindi jwi riraje rirambwira ngo nkugira dore kanguka. None ambwira nti mama nta kanguka ufise, ngo nta kanguka ngo je mfise. None kirambwira ati reka rero je ndayikurungikira kanguka, ati ngenda yikurungikira. None afata kanguka ndayimurungikira, kora je nta link nayo mfise, ce ndayisaba umugenzi wanje arayindungikira, ce ndayimurungikira mama. Maze kuyimurungikira canamwira nti rero mama no musi turi ku munsi wa gatanu, no ku munsi w'ejo mu gitondo tuzoca rero wumviriza kanguka, tihamuzosengane n'abandi, tuzamanze wumvirize kwanza nahe zose, tihamuzowumva abandi akuntu Imana bagira neza bagenda bakira, nawe ndizeye kandi kuzohira, ati rero uzoce usengana hamwe n'abandi. Marambye tawe nta kibazo. Niho hagera mu gitondo, kwa nanye namusezeraniye ko nanye nzomufasha gusenga. Ndamubwira nti mama nanye nzogufasha gusenga ninamara guheza akazi sawa. None mama yafata kanguka arasenga, nanje narafashe nyene ndasenga, turafata turumviriza nahe, turasenga. Burya mama wanje none mama ubu naho wumva gute? Arambwira ati mwana nukuri ubu numva meze neza, nibwa bwo kuvyimbinda vyaheze, numva meze neza. Ndavuga ati sawa rero turaza ko nababwiye uzoshima, rero uzoshime. Rero mama ntabwo byakunze ko ashobora gushima, ko telefone baraciye bayimwiba, ntibyakunda. Rero nanje no musi niyo mpamvu mvuze ati reka nanje shime. No musi nanje nafasha, ariko nakwiyumvira gushima bikanka, nkiyumvira ko noshima bikanka. Uno musi rero niho nafata, ndi mu gikoni mpaye ndateka, nkumva nyene mbabara mu rubavu, ariko simbabare cane, kavuga ibi nibiki. Burya rero niho hageze gufungura, ndafutora ibyo gufungura ngo fungure, umva ndababara cane, biragwira rero ndumva ndababara cane gose, hamwe nge nafashe urubavu nkarufata nkakanda kugira numve basi ko notambuka. Nkicara mvuga Imana ko ibi bintu bimfashe, ese ku mugoroba nza gukora gute? Nkaraba impuzu mpaye ndameze nteze impuzu je nza kuzitwara kubarabara kuzandikira gute? Nkaraba ivyombo mu gikoni nivyishamwe, jewe ibintu ndabiheza kubera n'ukuntu numva merewe, ibi nibiki bimfashe. Niho nakumva ijwi rimbwira ngo ugurura kanguka. Niho nafata kanguka ndasenga, nkiyugurura nkimfumviriza intahe ya mbere y'umuntu Imana yamukijije amaguru, numva nyene ndamerereje mu mubiri. Ko nagenda numviriza intahe nuko naguma numva nyene mpinduka mu mubiri wanje, mvuga Mana ndibaza nanje rankijije nk'abandi. Uko nagenda numviriza intahe nuko nakumva horo bavuga bwabo babare buriko bahera, abantu bwabo babare burahera bwose. Umukozi w'Imana yatanguye gusenga, numva ndamerereje mu mubiri wanje, ndamerereza. None nafata nariko ndarongorora amahuzu, ndateba impuzu ndagenda ndasengana n'umukozi w'Imana, ndafukama ndasenga. Aho gusenga ntagiye mu byo gushima, ndashima nabaga Imana habwa icubahiro urankijije, kandi ndagushimiye Imana ko ukijije Imana nabo n'abandi, ndagushimiye Imana ko ukijije abantu bose, abo bose bagiye Imana uragira neza n'ubushima. Ndashima ndumva gwari bavubira heze, ibintu byo kubabara biraheze, ndumva ndaryohewe mu
mubiri wanje ndarira amosozi arakoroka. Ndashima Imana kuko ubwo Imana yankijije, ndashima Imana ko yakijije umuvyeyi wanje akaba ameze neza, ubwo kuvyimba inda bikaba vyaraheze. Ndashima Imana ukuntu iritaho abantu ibakiza, ndashima Imana ukuntu idukiza muri kanguka, ndashima Imana kuba yaraduhaye kanguka, ndashima umukozi w'Imana. Imana imugirire neza Kristo, Imana ikugirire neza n'umuryango wawe, ndashimiye umutambukanyi wawe, Imana imugirire neza. Ndashimiye abapatineri ba kanguka, Imana ibahe umugisha, mwe mutitangira mutatuzi, ndabashimiye cane. Shalom. Nizeye ko mwubatswe, ntimwibage gufyonda ku gakenge kugira mumenyeshe igihe cose dushizeho ikiganiro gishasha. Muhezagirwe cane.